mwese bakunzi bacu ndabahaye n'ikaze ugira kandi muri aya makuru ategekanye ikirere cyo kuri uyu wa gatandatu ni kugenekerezo rya 24 ruhuma umwaka wa 2024 mu gatondo hitezwe yuko hazokwaka izuba rimwe n'ibicu bike bike mu ntara zose zigize igihugu cacu. Azoba hakanye gusumba handi imbere y'umuhingamo azoba ari mu ntara ya Kayanza hamwe n'imwaro ayipimo by'ubushuhe vyaho bizaba bigera kuri degrees Celsius 14. Ku muhingamo naho nyene hazobandanya haka izuba ririmo n'ibicu bike bike mu ntara zose zigize igihugu cacu. Ahazoba hashushe gusumba ahandi akazoba ari mu ntara ya Cibitoke ibipimo by'ubushuhe vyaho bizaba bigera kuri degrees Celsius 29. Mu gatondo izuba rigitezwe yuko rizoseruka igihe cy'isaha 12:10 rirenge igihe cy'isaha 12:22 z'umugoroba. Nuko rero ni hano amakuru ategekanye ikirere cyo kuri uyu wa gatandatu agarukiye. Mwakoze mwese kuyakurikira, ni mugira ijoro ryiza ayiwanyu.